Shalom shalom ndabaramukije nongera kubaha n'ikaze mu kiganiro c'intahe muri kumwe kandi na Claude Marie zirakoze nongera kubaha ikaze cane ndabasaba no kugira ico mwiteze igihe umutumire wacu mushasha twaye twiteganye gishika aza kwerekera dushengera intahe reka ndamuha ikaze atwidondore anatwibwira kaze cane ndanezerewe cyane Claude kubona ni bidasanzwe kubona Imana itugiriye ubuntu bwo kongera kubonana nawe no mugisha udasanzwe vraiment ndanezerewe kubona na televiziyo etage yongeye kunyumvira ko nkashika muri kino kibanza nabona ndahaza nje kuvuga kuvyerekeranye n'indirimbo ko sanjwe ndumuvuga butumwa biciye mu ndirimbo biciye no mu ijambo ry'Imana hama ku mazina nitwa Evangeliste NJEJIMANA Alfred ndanezerewe cyane kubona ngiriri uno bakora idasanzwe cyo kongera kuganira nawe natwe turanezerewe cyane Evangeliste Alfred murakijijwe musengera hehe murubatse jewe ndakijijwe ndashima Imana ko Kristo yanyizigiye nkitwa umwana wiwe muri kino gihe kandi no mu gihe kizoza cyose ndizera cyane ko ivyo bihe turabinyotewe ko tuzobana nawe hama kigira kabiri ndumupapa ndubatse uracari mutu watakirikanye niba kwe nagiriwe ridasanzwe niteka Imana yanteye nubatse ndi muto cyane ariko ndashimira Imana ndubatse urugo sengera mu ishinga rya Jesus Christ ngaho ishingiro ry'ubuntu bwa Yesu Kristo ngaho mu Ngagara muri 5 ego numva ko nta bindi presentation ego icyo ahanini kitwenteresa cyane ego kora gakiza kararyoshe sicyo none ego cyane ego nashaka ndakubatsukira ngaho nyene umvukana muri bangahe urumwana ngira kangahe wavutse ryari okay jewe tupukana turi abantu batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe hama tumuhererezi wacu gahererezi k'abavyeyi tumuhererezi hama ego aho navukiye naho nabose 94 urumva ka mimi ndacayirya cyafise n'umwanya wo gukorera Kristo cyafise umwanya cyane ego navukiye hehe navukiye Ingozi Ingozi hama mbaye igihe kitari gito novuga ko ari nacyo gito ko umwanya amaze ni Bujumbura niwo mwinshi cyane gusumba Ingozi ko na jino mfise imyaka 6 ego ndiko ndaja mu mwaka w'indwi kugira ngo ntangure mu wa mbere ego okay uracafise abavyeyi bose oya jewe muri kumuraganira n'umwana nakuze ntafise abavyeyi mama wanje yapfuye mfise imyaka 4 papa mfise imyaka 6 naho rero naciye mva ruguru papa amaze gupfa hamanza no mu gisagara inje kugira ngo ngire icyo nkora kuko urumva maze guhebura abavyeyi byanzaniye icuka kinovuga ko kwigenga kubaho uri wenyene uri umwana muto kugira ngo wisarandire ubuzima hamwe nabona yuko ntashobora kubandanya niga ndabona ko ntoshobora kubaho ndi ruguru atamuntu numwe ashobora kumfasha donc namanutse no rero nje wamanutse ari we wimanukanye ego mfise mushikanje niwe yari yantumye ko nagira ni wimanukanye ku myaka 6 oya yari yantumye ko kugira ngo nzino nahone ivyo nakoze mu nyuma sibyo byari byanzanye kuko nari naje nje gucuruza ufise imyaka 6 yego naje gucuruza karanga z'umuntu uramaze kubona bajya bayitwaka wari wahagaritse ishuri oya sinari mu mwaka nagira ntanguremwo ni mwaka nagira ntanguremwo ni wo mwaka papa apfa ego ni wo mwaka papa bica birahomba cyo bihangombwa ko manuka mu gisagara kugira ngo ncuruze karange aha mu maze gushika mu gisagara ca vyagenze gute maze gushika mu gisagara novuga ko bitoroshe n'icyanzanye urumva ko mushikanje yarafise handi hana ariko ararondera ubuzima kandi naje urumva ko yaranzanye kugira ngo ndondere ubuzima novuga ko ubwo buzima ntaburose kuko ubona ari nje gukorera yaciye ambwira ko ndi umwana mutoya ntushobora gucuruza yakeneye kuva kuri 10 kuduga mu myaka 10 kuduga ko ari bo bashobora kumucururiza hama bica biba ngombwa kuko mushikanje atakora iwe atakora ibyiwe bica biba ngombwa ko mba mwibarabara kuko mushikanje ntari kuronka hanshira kuko nawe yakorera abandi bantu byasabwa rero ko nibako
donc mvuze mvuga uko niraribako ariko nza kugirirwa ibakwe ritagirirwa bose. Ico gihe wabaye mwibarabara ufise imyaka 6 kugera ku myaka 8 wamaze imyaka 2 mwibarabara aha mu gisagara ca oya Ngozi wari ukiri urumva narabuze kakazi maze kubura kakazi cyane surasubira ugatumba ego hama ico iyo myaka yose 2 nace ndayimara umva ndi Ngozi mbeba inyama bijya bintu byo kubeba inyama ku masoko no ubwo nibwo buzima bwanje hama nkwije imyaka 8 niho naciye supira kugira iki kugaruka mu gisagara. None igihe wabeba inyama wabakwande warubayeho gute vyaremeze gute? Claudia nibirebi mojewe gusa Yesu numwizigirwa nuko yatanze umunezero atanga umashobora kukwaka navuga ko ubwo buzima nabo bayimwe mbabaye ndushe naniwe ndumwana muto nshobora kubaho ntashobora kuronka ico mfungura ntashobora kuronka ico nambara ntashobora kuronka ikintu na kimwe atari je ndiko ndibako ndibuka kugira ngo fungure vyasabwa ko mvoma ibido imwe canke zibiri ku isoko nkoresha kajya kabido kandwi canke kane kuko nibwo nari nshoboye. Urumva kugira ngo mbeho ngaho Ngozi byasabwa ko mvoma amazi y'umuntu ku isoko agacamo ibenyi n'icayi umva ngaca ndarira ivyo hama kwa kubeba inyama nako saa sita na canja inyama y'ingurube ni nakabamo kugira ngo nirigwe funguye. Donc ubwo buzima rero urumva ko nta hantu nari bisemba kuko naho naba vyasabwa ko ntaha muri gwaruzu papa yasigira ko nta wundi umuntu yarafise arubamu nari bana je nyene fise imyaka 6 imyaka 7 imyaka 8 yego navuga ko ubwo buzima bugoye kubamwo buragoye kubamwo ariko Imana yaranshoboje ndakura atari uko bibyoroshe kuko ni mukamaze kugaruka ino naciye ntumwako namushikanje ari umuntu tukiri ngaho nyene ukiri ngaho muri ubwo buzima kenshi iyo uri kuraca mu buzima nk'ubwo onye usanga indani muri wowe kwera ko uri kurapfa kandi kuba unababaye abantu benshi namanumva umengo baragerageza kuca barondera ibindi bintu biza kubokupa kugira ngo bibagire wa mubabaro w'indani mbo mu bisanzwe jewe icyo kintu uvuze nico kuko abenshi nta handi hantu bafise ibyizigiro nagenda kubwiza ukuri iyo ubuze umuryango ukuba hafi hari n'ikindi kintu cyitwa umuryango akeshi cyamaze kubaha abantu ni ikintu cyitwa iganja urumogi kenshi babona yuko umengo urunyoye rurashobora kuzanira izindi feelings ubundi uyundi munezero ubundi buzima nk'umuryango wa kabiri y'umuryango kwitaho wowe ca wironderera ibishobora kuguha umunezero rero nanje iyo myaka 8 novuga ko ariyo natanguriye ko gucomerako nacoma tamuntu numwe abizi mu muryango kubera iki nabona bwa imyaka 8 wari ukiri muto cyane nari muto gose nari mutoya gose gose woroshe cyane kujela ubwo rumoga ariko ubwo buzima nyene nabayemo ubwo nyene numva yuko umengo nta kindi kintu gishobora kuma umunezero kiretse iganja kuko nacomye naca niyumvira yo habaho papa yo baho mama simba mbayeho kuno simba mbayeho muri umuntu buzima kuko kwitwebwe kera twe nta muntu numwe yasega injya nta muntu numwe yabura kwambara impuzu ariko nabayeho mu myaka 2 yose imyaka 3 4 kuko na jino mfise imyaka 8 nasuye kwambara impuzu yiwanje banguriye mfise imyaka 10 nabayeho nambara impuzu imwe itabaguritse ishati itabutse ipata itabutse ivyo nabibazemo imyaka 4 muri ubwo buzima. Rero urumva ko nategereza kugira uwo mubabaro nategereza kubona yuko umengo nta numwe mbaye hafi kandi namushikanje n'ukuri yaragerageje uwo twakurikirana yaragerageje ahageza kubera ubuzima nawe yararimwo ntibwari ubuzima bumworohereza ntibwari ubuzima bumuha amafaranga ashoboka ariko ivyo ashoboye yarabikora mugabo kumva ko yongurira impunzu nawe ntavyo yarashoboye ntabwo yarashoboye kandi twara ubwo buzi wakora ntibaguhemba ko ari kugira ngo nce ingero zo mfungura kuko nta muntu numwe yari gushobora kumpemba mu myaka 8 narabeba izo nyama hama bakama ico nza gufungura mwijoro bakanekera karobe bakanekerera niyo nyama ugataha kujya kenshi iyo umuntu akuze ahuye n'ingorane akiri muto ari mu akaca mu buzima bugoye kenshi
sinzi ko urabibona ku bantu benshi usanga bice biza ko impacta ubuzima bwe bwo muri kazoza ugasanga nta n'ikintu avuyemwo ugasanga aciye umuntu ari ngaho nyene atakintu gishoboka ari karakora ndagomba ngo utubwire ngo byagenze gute mu bisanzwe n'ubuntu bw'Imana mvuze ko ari ubuntu bw'Imana nuko nubwo buzima bwose bubi nabayemo nagumye mfise ishaka n'inzara n'inyota ryo kwiga je vraiment sinigeze ngira umubabaro canke numve kumengo ndihevye ubuzima bwanje bwose oya nabona yuko ahubwo ntegereza ndibuka ko nigeze kubaho mbeba mu gatondo saa sita nkaca ntonda kw'ishuri ndabibamwo kandi sinigera nyobegwa je mu bana batanu ba mbere nategeza kubamo kandi mva kwirigara ndibuka ko nigeze gukubitwa inkoni n'umwigisha kubera iki ngiye nuko inyama kw'ishuri inje mba kwisoko ndavuga ati jewe ntakundi nofuma niga mugabo jewe mve muri ubuzima ariko Imana nyene amahoro yarabikoze ndabandanya nta kintu novuga ko nigeze ndeka gukora ngo ni kubera mbaye imfuvyi bisigura ko Imana irakunda abantu ku buryo n'igihe umuntu aba akiri umunyabyaha iramwitwararika yes iramwitwararika cyane gose jewe nibuka ko muri ubwo buto bwanje nyene nabona yuko umenga ubuzima buranse ni bufadika nta kazoza mfise ariko Imana iranshoboza ndigo wa mbere ndigo wa kabiri ndigo wa gatatu nibuka ko navuye ingozi ngiye mu 8 mfise imyaka 8 ngiye mu mwaka wa gatatu ngiye mu wa gatatu intugiye cumanukina ndagomba ngo tubwire rese twasi ni gute wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza uri muri ubwo buzima nyene vyagenze gute urashaka kutubwira ngene mbo jewe nibuka ko ngeze ino ibujumbura hari umuntu yantoye uwo muntu antoye konza kuba iwe ubwo buzima novuga ko ariho natanguriye inzira y'agakiza nibuka ko ari we yambereye ikiraro novuga ko ari we yambereye inzira kugira ngo nizere nagiye ini Bujumbura maze kusigera ino nacemba kundi muntu muri famille arafata nabi cyane pe ibyo ntoshobora kuvugira no ngaha ariko Imana ingirira ubuntu bwayo caduhura n'uyo muntu ngiye mu mwaka wa 4 primaire kuko navuye ruguru niga mu wa gatatu nari ngiye mu wa gatatu cyanda wiga wa gatatu wa kane na wize ntabakuru uyo muntu kubera ko uwo mwaka wose nawubayeho ntesetse mbabaye cyane hamangirirwa iryo bakora idasanzwe ngiye mu wa kane mpura n'uyo muntu wundi w'umuvyeyi donc novuga sinoronka icyo ndamuvuga yambereye yantoye ngiye kuraba umuntu mugenzi wanje yaba mu Cibitoke ahijya hamangenda kumuraba kugira ngo ndibaza ko tahura ubuzima hari gihe nagenda yagiye kungaburira hari umuntu akora mu nzu w'umuboyi nkanka mugataraza kunyibira ifungurwa nge saa sita ngenda ngiye muri ubwo buzima ngiye kumuramutsa tubisanzwe kuko twaba hamwe twavuka hamwe heke nabona yuko ngimaze kugenda kumuririra ashobora kugira icamfashije ko no muri Bujumbura umva ko nabakuru uyo muntu atacamfashije ego rero niho twaje duhura n'uyo mama arambarira arambwira ati je vraiment numvise ngobererwa ko woza ukabanga ndavuga ati yo man urakoze ndumva ko ndyohewe ndavuga ati bwamudi nzosubira kurya nzokwambara kuko numva kumengo ikintu cyitwa gufungura ikintu cyitwa kwambara donc no kubironka je nibuka ko aho naba mukinanira umuntu yandungika rugura nibitwa mu gikoto ku restaurant yiwe kugira ngo ariyo mfungura mvuye mukinanira ntaduga mfise iyo myaka none ntibaba batetse kugira ngo bakubwire mu gikoto gufungura nukuri ni Yesu agira neza yarabikoze baba batetse barateka ariko ntivyakunda donc ntibavyemera ko nshobora gufungura muhiriwe byasabwa ko mbagenda gufungura ku restaurant yiwe kugira ngo cenoza ivyombo byo kuyo restaurant donc wategezwa kuva mu kinanira ukaduga mu gikoto kugira ngo uje gufungura hamawoze n'ivyombo hamucugaruka kandi muhira batetse ariko Yesu agira neza kandi byose yukarinza gutuzanira ibyiza nukuri ndabyishimira cyane kuko y'Imana igucishije ahantu kuko hari ahantu Imana igucana hakwambika imbaraga akakwambika inkomezi akakuzanira ibindi vyizigiro bidasanzwe kuko kugeza isaha ndabona ko intambara y'inzara intambara yo kugenda gusa intambara byo nimba yobaho byukuri
byonyorohera ko ndayigwana kuko n'ikintu nabayemo kandi kugeza isaha numva neza ko nigishijwe nayo kandi ushobora kumbure no gufasha abandi n'imitima donc Imana igucana ahantu kugira ngo ikwigishe ejo nawe ni wahezagirwa ni wagirirwa neza nawe uzugire icumu umarira abandi urashitse rero kuri uwo mu mama wakiriye agakiza uyo mu mama nibuka ko nakiriye umwami Yesu sinovuga uwo mama igyantora nabibamo ntabizi narigeze kubaho nta tahuri by'agakiza nta mugamo nja gusenga nkanza numva ngogenda muri Sunday school nkayijamwo mugabo ntabinezerererwa ntumva ubuzima bw'agakiza mugabo nza kugera ahantu nakira Kristo Yesu aho naho hari umwaka wa 2007 itariki 4 z'ukwezi kwa 4 niho Imana yangiriye ubwo buntu maze gutahura maze kumenya ivyo ndimwo kuko hari igihe umuntu akubwira ngo nakuriye mu gakiza ngo narabibayemwo cyangwa naramwakiriye ariko jewe igihe mvuga ni gihe Imana yangenderera ubwayo ndahitamo ubwo buzima jewe ubwanje atari kubera ndinze kubihatikirizwamo ahubwo ari kubera guhitamo kudasanzwe kuko ndibuka ko Kristo nukuri kubana na Kristo biraryoshe hari umunezero kanaka hari ibyo uba waratakaje Imana ikugarukanira hari ibyo uba warabuze Imana ikuzanira atari kubera ikindi ari kubera guhitamo jewe narahitamwo jewe hari ubuzima nari narabuze hari ubuzima hari umunezero nari narabuze nibuka cyane ko nanyo iganja atari kubera ndarikunda oya ari kugira ngo rinzanire umunezero ari kugira ngo rinyibagize ivya papa na mama ari kugira ngo rinyibagize bwa buzima bubi nari mbayemwo numva sinabikora ko ndabikunda oya ariko maze guhura na Yesu nagenda kubwiza ukuri guhura na Yesu biraryoshe na mwene data yo bari kwatwumva nukuri gukurikira Kristo biraryoshe biraryoshe cyane nahandi hantu haryoshe hari umunezero atari muri we kuko ndibuka ko guhe biganja kwanje bari baragerageje narakubitwa inkoni kugira ngo ndabihebe byari byarahase nyene umaze gukizwa ukakirese umwami n'umukiza mu buzima bwawe urumva yene ko binezerewe ariko ntucu hinduka ubwo nyene nukuri byafashe igihe kugira ngo mpinduke kuko ndibuka ko nava gusenga nkweda kwita iganje kandi nitwa ngo ndakijwe ko nari ngiposede nari nkiboshwe hariho ubuzima kanaka ntari bwakire mugabe igituma mvuga iyo tariki ni tariki nafatiye ko decision ni tariki nafatiye ko impinduka ubuzima bwawe ntangura guhinduka mu muri jewe ntangura gufata ingingo yo guhinduka kuko urumva ko ico gihe naramaze imyaka 2 nitwa ko nkijijwe mugana arahinduka ariko izo tariki nkunda kuzivuga kuko ari cyo gihe Imana yambohoreye ari cyo gihe Imana yamubesheje ibyo byose ndaheba ndafata ingingo atakubera ikindi ndavyumva ariko ndagomba ngo ubwire umuntu abantu bariko baraho ubuzima bugomba gusa n'ubwo bwiwawe umunezero wasanze muri kubera ko hari igihe abantu bavuga Yesu gusa ntaho menga ni kiraro ni inzira tuzoca kogira tuje mu ijuru ukamenga turi ngaha mwisi nta munezero tugira kwako turi mu Kristo Yesu ariko je hari ikintu nabonye cyane kuri wewe uranezerewe vraiment ndumu happiness mugabo nagenda kubwiza ukuri ko bino bihe bitahozeho jewe kugira ngo ntwenge nubwo wari gufata ikintu kantuza nivyari gukunda kugira ngo ubone nasubire yanje kugira ngo ubone ukabona neza mu maso look yanje ukabona ko imeze fresh oya nivyari gukunda nari umuntu nkunda kubuda naribana narigunga nabona kumenga ubuzima bwanje bwose ni jewe umva ko umunezero wanje ntawe hari ariko Kristo maze kumwakira by'ukunagena kubwiza ukuri nubwo ba warataye umunezero nubwo tubufise ibyizigiro nubwo ba waratawe nkuko nari naratawe nubwo no wa warahemukiye nkuko nari narahemukiye kuko jewe nari bise imiryango ari gushobora kundera nari bise imiryango ari gushobora kumba hafi nari bise imiryango ari gushobora kuntera intege kwavuga ati bwa ndi wa mwana wa naka arakene ko twomufasha kuba batabikoze ntibisobanurwa ko Kristo yari yantaye yari kumwe nanje mugabo ubwo buzima bwose ico tuma kizima cyo kuzana umunezero gusumba ibindi bintu byose ni guhitamo Kristo vraiment gutwenga kwanje ni Kristo kuba ndi ikindi kino gihe nitwa ngo ndi umukozi w'Imana nitwa ikindi kuba mfise ubuzima no afise kino gihe ntibyavuye ahandi byavuye kumenya Kristo
byonyene niwo munezero. Sinamankunda kugira abantu ati Kristo ni wamwizera ngo ubuzima bwawe bwose buzoca buhinduka. Nivyo spiritual birashaka guhinduka, ariko physically naho urashaka kunyura ahantu atari ku Imana ikwanka. Yego, hari n'igihe ushobora guca mu bintu kugira ngo igukomeze voilà. Ariko wa munezero w'indani, yes, ugumurimwo nanje je simvuga umunezero w'ivyo mbona, mvuga umunezero biga umunezero Imana yampaye bwina mu mutima, kuko hari ibintu nari naratakaje, hari ibintu ntabona, hari ubuzima kanaka ntari bwafate, hari kubaho kwanaka ntari bwabeho, ariko Kristo kumwizera vyanzaniye, numva ko vyanzaniye confiance, vyanzaniye bwa bwizigirwa no kwiyizigira jewe nyene personnel. Narumva kumengo ego nashobora kumubona Kristo niwe yanyongeje kumva kumengo noshobora kuba ikindi kino gihe. Amen. Twabiraryoshe kumva, ariko ndagomba ngo utuzane cyane kumva rero ubuzima wewe ubanyemwo n'Imana ha wewe nyene, kubera ko kenshi y'abantu bariko barashinga intahe hari igihe bibaza cyane kuri kahise bitagenze neza, bitagize, ariko iyo umaze guhura n'uwo Kristo guha umunezero araguhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndagomba ngo tubwire ingene ubanyeho n'Imana, relation yawe n'Imana, uri mu cumba hawe handa abantu batabona, bigenda gute, usenga gute, bawiyumva gute? Yo Claudia, ni birefu kenshi kubana n'Imana hari ama formule nta formule baho mu kubana n'Imana, ariko ico novuga kimwe gikomeye cyane nuko kubana na Kristo bikuzana ahantu umenya uriwe, bikuzana ahantu umenya agaciro kawe. Agaciro ntako narinzi kiwanje, ariko guhura nawe vyanzanya ahantu kumenya agaciro, mbe ndinde, ndiko ndaja hehe, ndi iki, nzoshikanahe iki, mfisi yerekwa irihe, kuko utarizera, utaramenya, utaratahura, utarakira n'ubwo buzima, hari ibintu kanaka utabasha kumenya. Birivuga ngo abantu banje baranduwe ni kutamenya kubaho ni kutagira Kristo cyonyene, niko gutamenya. Ariko Kristo nawe yo mumaze kumenyana akuzana ahantu akakwereka bwa buzima bwawe naho na destination yiri courage. Yero imigenderane yawe n'Imana ubwo sabane jewe busabane bwanje n'Imana by'ukuri novuga ko ari bwiza, kuko ndafise umwanya wanje wo kubana nayo, ndafise umwanya wanje wo gusama ijambo, ndafise umwanya wanje wo kwicarana nayo handi nyene shobora kumva ko ishobora kunganiriza, kandi by'ukuri nama ndayibona. Ubu nkunda kugira abantu ati ntidusenga kuko hari byo dukeneye kuri yo, turasenga kubera twayizeye, twayimenye kandi turi yes tunayikunda. Voilà, je ndi kumwe nayo singenda kwirondera, ariko kubera ndayikeneye ko vya bindi biboneka canke vya bindi bifadika, ariko ndagenda nkavuga ati reka nganire n'umuvyeyi, nganire na papa, wa undi yanyongeza umunezero, wa undi yampa vya bindi byose nari nkeneye, kuko vraiment narigeze kubaho umengo ndigunze ndi jenyene, ariko Kristo kubana nawe yaranyaguriye. Ubu ndi kindi kubwa Kristo, nkunda kuvuga ati ndi kindi nuko uwo mukumva ndakavuga nuko karangyohera, ndi kindi kubwo kubwa Kristo. Ndagomba tukiri ngaho nyene uri kuravuga ingene ubana n'Imana, kandi biraryoshe cyane. N'ubusabane, donc ubusabane bw'Imana buriho kandi burakenewe. Nagenda kubwiza ukuri ko atakintu nakimwe uzoshoka umenya, nagenda kubwiza ukuri ko atakintu nakimwe uzoshoka utahura hatariho komenya, hatariho ubusabane, hatariho ubumwe entre yawe niyo Mana. Jewe ikintu gituma ndondera Imana nuko hari ikintu kanaka mba ndayikeneye ko, ndabizi neza ko kubana nayo binzana ahantu kuyitahura no kuyimenya, no kuba mu kibanza ugomba kuba mu kingami. Yes, iki kibanza nkeneye ndiki. Yesu agira neza. Yesu umva Claudia, jere kanda kubwiza ukuri kwizera Kristo n'ubuzima buryoshe, n'umunezero udasanzwe. Vraiment gusenga Bibiri ivuga ngo ubabaye nasenge, unezerewe nawe naririmba ishimwe. Donc ni muri ivyo bihe vyose byo kubaho atari kubera umubabaye. Yes, ibyo bihe narabibayemo byo kubabara, ahubwo kino gihe nacyo ngezemo ni gihe cyo kuririmba ishimwe. Vraiment je ubu narakuze bitari byoroshe, ndabaho bitari byoroshe, ndiga bitari byoroshe, ndaronka umuryango bitari byoroshe, gutogwa n'umunyagahinga Claudia akagufata neza, atari uwiwanyu, atari so, atari nyoko, atari tante, atari babandi n'ababandi bari gushobora kukwira icyo bamfashije, ariko Imana igahagurutsa undi muntu ntanazi, Imana izanye nkabaho uko
nategerezwa kubaho. Imana ni umwizigirwa. Ni umwizigirwa cyane cyane. Muri uwo mutima nyene tukiri kuri ico kintu ca communion n'Imana. Kenshi hari abantu bakunda kuvuga ko babayeho ubuzima bugoye kandi hari ikintu ca mbere twavuze gikomeye cyane ko Imana hari igihe bireka bikaba kugira ngo ikwigishe kubure nawe uzo bigisha abandi ariko no kugira ngo binagutegure kuba uwo uri uno munsi. Ariko ndagomba ko utubwira ku kintu cyo guharira. Watubwiye yuko hari abari kugutora, hari abari kugufasha kugira ngo ukure ukiri mu wari ukiri umwana muto cyane. Ndagomba utubwire byagenze gute ngo warabahariye byarakoroheye. Claudia ntibyoroshe. Hari ubuzima ubamo ukabona ko hari umuntu kanaka ari gushobora gusova. Niko twebwe twibaza. Erega twama tuzi neza ko mu bihe kanaka naka arashobora kugira icyamfashije. Ariko naka arashobora kugireka ikureka kugufasha kandi yarafise n'icyo yari kugufasha kugira ngo Imana yo nyene ubwayo ikwizigamire. Urantahura ikintu natahuye kino gihe natahuye yuko kandi ntushobora gitahura udafise ubuzima. Ntushobora kwitahura udafise Kristo. Vraiment mbuze ubuzima mutahure Kristo. Udafise Kristo ntushobora guharira. Byari bigoye cyane je nashobora kubona abantu banaka bari gushobora kugira ico wamfashije bariko baranchako meme na yambu canke kubaza ati mbe wa mwana wo kwa Siregiyo bihagaze gute mbega wa mwana wo kwa naka base ego bakabaza ati kabayeho gute bari gushobora no kubibaza kandi bari gushobora no kuntunga ariko nta numwe yigeze aseruka. Rero kumva yuko nabaye mwibarabara mbeba inyama nkabaho ngenda gusa nkabaho nkuriye mwibarabara nkabaho nk'urumogi kugira ngo ngire umunezero. Hari abantu bari gushobora kubaho ujya munezero papa yari kumpa na mama bari gushobora kuza bakagira ico bakoze ntibabikore kugira ngo bahari udafise Kristo biragora. Mijambo rimwe kugira ngo umuntu ashobore kugira izo nguvu zo guharira bisaba ko donc kwizera muri we akumva ati jewe narahihariye kuko Kristo ni kwiyumvira ubwo bushobozi. Yes, ni kwiyumvira ubwo bushobozi bwa Kristo, kwiyumvira ico Kristo yakoze. Kristo ntiyigeze ababazwa kubera ibindi bintu kanaka inyungu kanaka dukeneye ko mu mubabaro wiwe yagize ko ari kugira ngo je na Claudia n'abandi tubeho mu bwa buzima Imana yari yifuza ko tubamo. Urantabo wewe byarakunze reko kuharira. Jewe narahariye kuko nahisemo. Ntivyari byoroshe. Ariko guhura na Kristo byanyungeje umutima birampingura ndabona ati bwa buzima nabayemo suko Imana yari yananiwe no gukoresha naka ahubwo ko ari kugira ngo Imana inyigishirize muri bujya buzima. Ubu kugeza isaha ndazi naho ntazi inzara ingenisa sinzi ko ari kurere rouge sinzi ko ari kurere jaune ariko ndazi kwiri ndazi kwimeze. Rero mbwiye kushonje ndagutahura 100%. Umbwiye kugenda gusa ndagutahura 100%. Sintinya gukora costume ngo ndayigabira umuntu kubera iki hanarigishijwe ndatahura kugeza uyu munsi. Ni bihe bintu uri kuraraba mu buzima bwawe ni bihe bintu uvuga ngo ibi bintu Imana iri kibikoreshereza muri jewe kubera ige parcours nagize ni ihe ntahe y'ubuzima bwawe ifatanye na hari ahantu wabaye uyu munsi. Claudia je nagenda kubwiza ukuri kwizera Kristo biraryoshe. Byanzanye ahantu ntahura ubuzima, byanzanye ahantu ntahura kubaho, byanzanye ahantu ntahura ubushobozi bwiwe. Kuko hariyo n'ababicishamwe ntibavyiyumvire naho Imana bakwindura ntibiyumvire gukora bya bikorwa Imana yategereza gukorera muri bo. Urabyumva ikaguhezagira kugira ngo nawe uhezagire abandi ntubikore kandi warubonye canke ubonye umuntu ashonje ntumugaburire kubera ko uzuba bare bw'inzara hamushore no kumufasha. Hari abantu rero batabitahura kandi barashonje. Ivyo rero ndakubwiza n'ubuntu kugira ngo bitahure ariko je kugeza isaha novuga yuko Imana irakabona inyigishije kuko jewe hariho abantu bashobora kwambara kubera Imana ikoresheje jewe. Ndazi neza ko hari abantu bashobora gufungura ikoresheje jewe. Ndazi ko hari n'abantu ndihira amashuri atari ko mpembwa amahera menshi yata nkomembwa make abaho ariko muri ayo make nyene ndayajonga nkavuga ati mfuma ndihira minerval umuntu bihumbi ibi bitatu nge 10 canke nge 2 nawe aje bitatu by'ishuri kubera iki ndazi igihe nigeze kwiga niyigisha ndazi igihe nigeze kubaho nambara gikabutura Claudia gitabutse mu gisusu gitabutse kugira ngo ubone
Imana igira neza. Claudia Yeah. Imana yacu ni Yes araryoshe. Numwizigirwa Ikintu kiryoshe cyane. nuko uno munsi bimeze neza. Nukuri ndabishimira Imana, ndabishimira Imana, Yeah. sinirata ivyo mfise ariko ndirata ico yakoze. Yeah, dusa n'abarangiza. Ego. Dusa n'abarangiza ndagomba kukubaza. Singiye kure cyane intahe. Ariko ndagomba kubaza umunsi uzoba utakiri kuri nonse cyangwa umunsi uzoba warangije. Niki kintu wumva umenga uzokwirata cyane gusumba ibindi nuhe munezero uzoba wumva wawe cyane canke niki uzoba usize kuri nonse? 2 Timothée 2 verset 15. Wamugira umwete wo kwihimana nk'uwamaze kurama. Umukozi atarinda gutetegwa aramiriza mu ijambo ry'ukuri. 20 yavuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco ikimaze ngo catunganije igikorwa ciza cose. Juste ikizonezera nuko nzogira ikimazi mwisi hakagira abantu batanu canke batandatu canke 10 bahinduka biciye mu cimana yashize muri jewe. Amen. Niwo munezero nubwo nopfa hakagira batanu bahinduka, hakagira abantu 10 bahinduka, hakagira abantu 100 bahinduka, hakagira abana amamiliyoni n'amamiliyoni bohinduka ku bwa Kristo yanyizigiye muri iki gihe. Ndumva ko ari wo munezero wacu. Amen. Yego ndumva ko arico kintu no kwirata kandi bizokora kumva ko nibyo bitegerezwa kandi niyo nzara n'inyota mfise niyo kuzana beshi kugororoka kuko nituri ngaha parazari menya neza kutari ngaha kubw'igihamana menya neza kuri yo ku mugambi w'Imana kandi uwo mugambi w'Imana si kujya no kunwa umugambi w'Imana uragutse cyane manzi umenye icyo watumwe gukora ku isi hamugikore niyo munezero wo kumva kwicara ko mukiye ku isi uri kuragikora nubwo wopfa wakirangije ni amen. Amina. Reka ndabashimira. Murakoze cyane. Murakoze cyane mwakoze kuza kudushingira intahe yanyu. Yeah. Kandi twizere ko yafashije menshi. Nukuri Claudia ndabyizera cyane ko Kristo Yesu ahaducana hose hariho aho bari koratujana kandi aho ari koratujana ni heza cyane twige kuba mu bihe byose tubinezererewe kuko inyuma yo kuba mu buzima bubabaje hariho no kuba mu buzima bunezereje. Genda gutaziye munezero. Murakoze cyane. Yes abishimigwe uyu munezero mfise si kubera habonetse abaza kunsengera si kwabonetse ya mugengo wangarutse ko oya namba munezero mfise nuko nizeye Kristo. Ego niwe byizigiro. Amen. Kandi abashimire nukuri murakoze cyane murakoze nanjye nanezerewe kubona mwanyumvire ko kuri televiziyo Heritage mukatwiyumvira ko mukadutumira tukakora nukuri ndabyizera cyane kandi nizera cyane ko atari na kera. Ego nukuri murakoze kandi namwe mwariko murafashwa nukuri muri shitizwe gufashwa kandi turazi neza ko abari muri ubwo buzima nihangane tunezererewe nuko twobeba inyama ariko harahandi Imana irikira kujana kandi ube muri ubwo buzima bunezererewe inyuma yo kubaho muri ubwo buzima bw'umubabaro hariho n'ubuzima bw'umunezero. Amen. Murakoze cyane. Reka nongere nshimire n'abakunzi ba televiziyo Heritage abakunzi b'ikiganiro c'intahe uno mugorano uvumenga no babwira ngo aho wowe uri kuraca hose umenye ngo hari Imana igukunda ikwitwararitse kandi ivyo ukuracamwo byose ubifate nk'ishuri kugira ngo Imana igukomeze niwashika mu buzima bw'imbere kumbura uzobwira abandi bazo ariko baraca uri kuraca rero mushikame kandi mushiramanga hanyuma kandi ubandanye bigikoresho c'icubahiro mu vyurimwo byose. Imana ibahezagire cyane mwakoze guteramana natwe mubandanye mu umugisha aho muri mu byanyu no mu banyu murakoze.